izina nitwa Uwineza Jean Paul, nkaba ndi umuhinga n'umushakashatsi mu by'ingaburo ibereye, hama kandi nkaba njejwe n'ikigo Sonited, nkaba n'umuyobozi mukuru Société nutritionnelle et de la thérapie diététique, ni ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi kijeje gukinga, kuvura mbere no kugabura gikoresheje ibimera hamwe n'ibindi bintu bitandukanye vya kama, ko hari dukoresha amazi, tukafasha abantu dukoresheje imishwarara y'izuba, canke dukoresheje ibindi bitandukanye bitamera nk'ibumba n'ibindi bitandukanye. Ego muri make naho hama tukadukorera muri centre ville Bujumbura, aho bita kuri Nayoti canke se kwibarabara bitiriye Avenue de la France, watahazi wawinjiranye aho bita kwa Dimitri canke kuri Cafe Gourma usa nkuja kubangirikana, harabana na restaurant bar bita Mutima Bar. Ego niho dukorera, ni nimero 20 aho bita kuri Nayoti. Ego mu biganiro biheruka heze igihe hari byo twavuganye byerekeye izengaburo mutanga, ubu gishasha mufise hano cyo bari ikihe? Bo mu bisanzwe bishasha dufise ni byinshi, ariko twovugamwo bike muri byo byinshi dufise. Nk'akarorero ubu turafise icayi ciza cyane duheruka gutegura, ni icayi kitwa Pervenche de Madagascar, ego anti-diabète. Ni icayi gifasha cyane, twitiriye ko gibangamira cyane isukari nyinshi y'umurengera mu maraso. Ego iki naco rero kikaba cyateguwe mugabo gifise amamuko mu gihugu ca Madagascar. Ego rero iki cayi ni icayi kidasanzwe, gifise ibyo kimaze navyo nyene bidasanzwe. Ego nk'akarorero, ubwa mbere twavuze yuko cakozwe mu buryo bwo kugabanya cyangwa se bwo kurwanya isukari y'umurengera mu maraso. Ego hama kandi kubijanye na diabete cyangwa se ingwara y'isukari, kikaba gishobora mbere no gufasha kugira ngo uduhimba tugize urwagasha bita beta selile beta desirodorangira, nuduhimba cyangwa se nuducenge ndembangingo tujejwe kubaka urwagasha. Hari gihe rero kenshi twononekara ntitube tugishobora guhingura isukari, hama ntitube tugishobora guhingura insuline murantunga, nkabura mu bita insuline, hama nkabura mu bizoshobora gucungera urugero rw'isukari mu maraso, kugira ngo isukari ntibe iy'umurengera mu maraso yacu. Rero iki cayi kirafasha kugabanya isukari, kikongera kigafasha n'utwo duce ndemangingo gushobora guhingura iyo insuline, na cyane cyane kubera duca twongera tukiyubaka igihe tuba turasambagurika. Ego ntabwo dufasha kuri diabete gusa, turafasha no ku bindi byinshi cyane. Turafasha no ku ngwara y'ivumuka rirenze ry'umurindi w'amaraso, mu gifaransa bita hypertension artérielle. Hama kandi turongera tugafasha kandi no gutuma umwuka bita oxygene ushobora gutembera neza mu bwonko, bigatuma ubwonko bukora neza. Ego hama kandi si ico gusa, iki cayi bita Pervenche de Madagascar kirafasha no ku bantu bakunda kwamana malaria. Ego kirafasha kuvura malaria canke gukinga malaria. Ego kubera ukunda kukanwa, karabangamira amaparasite ashobora gutera malaria bita mu gifaransa Plasmodium. Ziratandukanye, hariho za Falciparum, hariho za malaria n'izindi zitandukanye. Akarero ukunda kukanwa karafasha kubangamira ingwara ya malaria. Hama kandi kubijanye n'iki cayi, kirongera kigafasha mu kugabanya ibinure by'umurengera mu maraso, no kuvuga ngo hypercholestérolémie. Ni ibinure biba byabaye umurengera, na cyane cyane bya binure bigumye, les graisses saturées, navyo bifise amasoko ahatandukanye, mu nyama abantu bafungura, mu magi, hama kandi no mu masukari, mu masosiso, mu bintu bitandukanye va mu bikoko, amata y'inka, amafromaje n'ibindi. Ibyo biri mu bintu bikunda gutanga ibinure
byinshi na cyane cyane ibinure by'umurengera ugasanga byararundagiranye mu maraso. Iyo kenshi ugiye kwa muganga bakakubwira ngo umuntu afise isukari irenze, murantunga ibinure birenze mu maraso yiwe. Yego aka kayi rero bita Pervenche de Madagascar karagerageza kagafasha kugabanya ubwo rugero rwinshi cyane rw'ibinure byagiye bipakangirana mu maraso. Si ico gusa, n'igihe ibinure bigenda bikuma ku mitsi, icyo bita plaque d'athérome, ubwo kazosanga byaragiye bigafata hagati mu mutsi, ugasanga byaragiye birihomako. Akenshi nk'iyo amaraso aje ari menshi arashobora no kubihomora, ugasanga biciye bigenda bikazibya twa dutsi twonze bita mu gifaransa arteriole, mu dutsi duto duto. Ni ukuvuga ngo tuntu twavuvutse aho hantu twari dusanzwe duhomye mu mutsi, turagenda tugatembera mu maraso bivanye nuko iyo mitsi cyangwa se ayo ma artère abasanzwe yagutse. Mugabo hari igihe dushika ahantu mu dutsi tuba twonze ari duto duto cyane twegeranye. Icyo gihe rero utwo dutsi turashaka kuziba amaraso ntatembere neza, mbere birasha no gushika tugaturika. Ari cyo gihe uzokumva abantu bango bagize ngo AVC, accident vasculaire cérébral, imitsi gaturika, mbere ugasanga baragize na paralysie, ugasanga nk'uruhande rumwe ntirukora cyangwa se ntirukora neza kubera icyo kibazo kiba cyagiye gitumwa nuko umuntu yagiye yihiza cyane ibinure birenze mu maraso yiwe. Iki cyayi rero kiragira kikagabanya ibyo binure ku rugero rwiza cyane. Hama si ibyo gusa, turongera kandi tugafasha no ku muntu akunda kumameneka umutwe. Yego na cyane cyane umutwe uva ku ngwara ya hypertension, umutwe kenshi w'agasate, ni kuvuga ngo umutwe w'uruhande rumwe, migraine mu gifaransa, abandi bita mu gifaransa ngo ni hémicéphale. Yego ni kuvuga ngo iyo ukunda koresha akakayi karafasha kugabanya kwama urameneka umutwe kuri ubwo rugero. None ako kayi yego bagategura nk'icyayi, babitegura gute? Mu bisanzwe bagategura nk'icyayi, mugabo hari ibintu bishika nka bitatu nagira ndangirize ko kuvuga. Yego imbere yuko nababwira nyine bagategura, karafasha no ku bantu bagwaye cancer, ni kinyobwa ciza, ni icyayi ciza ku bantu bagwaye cancer kubera kiratunze ibyo bita les antioxydants ku rugero rudasanzwe bishobora guhangana n'imigera ya cancer, cyangwa se kigafasha gucereza uduce ndemangingo tugeje kuremarema ingwara ya cancer. Hama kandi tukongera tugafasha no ku bantu bafise icyo bita ulcère gastrique, ibikomere byo mu mushishito, turafasha kuburizamwo igwirira ry'ama acide y'umurenge mu mushishito w'umuntu. Hama kandi turongera tugafasha no ku bantu bakunda kugira ibintu byo kuva amaraso, cyane cyane nk'abantu bakenyezi, icyo bita ménorrhagie. Yego ku bantu bakenyezi cyangwa se ku bantu b'abakobwa, yego kirafasha ibintu byinshi cyane, n'ibindi byinshi tutosha kudondagura mu uyu mwanya kubera icyayi gifise ibintu by'amateka byiza. Hama mwarimu tubajije ati none bagategura gute ako kayi, bagategura nk'icyayi cyangwa bagategura gute? Mu bisanzwe akayi nyene ugategura, ushobora kugateka kugakoresha mu byo kugateka, cyo bita décoction, canke ugakakoresha mu buryo bwo kugashira mu mazi ashushe, cyo bita infusion. Mu buryo rero bwa décoction ushobora gufata nk'utuyiko twawe tubiri, hambwa uteka mu mazi angana n'inusu y'ilitiro, hambwa teka bikabira, bimaze kubirwa uterura, mugabo kandi upfundikiye neza, hambwa uterura, hama ugaca uminina, ugaca wihereza akujya banywa icyayi. Ushobora gucukanyiramo akadimu gakeya kugira ngo bikorohere kubera kagomba kuba gafise akagu kameze nk'akarura buhoro buhoro. Oya, agasukari ntigakenewe. Yego ariko nko ku bantu bafite ingwara ya diabete si byiza ko bavanga n'ubuki, naho ubuki butabujijwe cyane ku bantu barwaye ingwara ya diabete, ariko byiza bugakoresha uko. Yego hama ubundi buryo rero bugira kabiri nari mvuze ni uburyo bita infusion. Bwobwo ushobora gufata utuyiko twawe tubiri duto duto, tujya tuyiko twisukari cyangwa se bita ngo cuillère à café, ugaca uyoza utwo tuyiko tubiri, ugaca ushira mu itasi ryawe, ushyize mu itasi ryawe, hama ugaca usukamwo amazi abize cyangwa se amazi wabitse mu teremusi, hama ugaca ukuruga n'akayiko, ugaca urindira iminota 3 cyangwa 5, hama
ugaca uminina n'akayungiro k'icayi hama ugaca wihereza ubwo nyene bigishushe. Ikindi rero novuga kuri ivyo bintu kubijanye n'iki cayi, hariho abakunda gufata ibintu by'icayi na cane cyane twavuga mu buryo bwa tizane zigendereye gufasha umubiri, ukazosanga bafashe icayi bashize mu teremunsi kikazomara amasaha n'amasaha kiri mu teremunsi. Akenshi ntigiheza ngo kigire akamaro nkuko cyateza kugira akamaro narijya iyo kimaze umwanya munini cyane gishushe. Ibyo twavuze bita les antioxydants, les éléments phytochimiques, ibintu bipakangiranye mu bintu by'ibiterwa bitandukanye, na cyane cyane noshira kantuza kuri iki cayi kenshi biragabanuka cyangwa se bigafa ku rugero rudasanzwe. Byiza rero wokoresha mu buryo bwo guteka, ariko bishoboye wokoresha mu buryo bwa infusion, ugashira mu mazi ashushe hambwa 10 ugaca wihereza kugira ngo ushobore kuronka ibyo byiza byose twabariye. Birashoboka ko kava mu gihugu cya Madagascar, ubwo igiciro cyako si kinini, ntaza n'umurengera turavye uburyo abarundi batari bake bafise. Mu bisanzwe ntabwo iki cayi kiza kivuye muri Madagascar, ahubwo gifise amamuko muri Madagascar. Ni igitego gishobora kurimwa nini wacu, yego ntabwo kizimvye rero. None uza gufata nk'agakombe k'icyayi ngaha muri restaurant iwanyu, ako gakombe ukagura ngaha n'ibya batari banga. Ntabwo ari banga, ntabwo bizimvye no kuri. Itasi imwe duhera ku 2,000 kuduga. Murumva ko ari amahera makeya ku bantu bifuza kwifata neza kugira ngo kandi bacungere n'urugero rwabo kwisukanye mu maraso yabo. Yego ntabwo kazimvye, duhera ku 2,000 kuduga bivanye n'urugero wifuza gufata.